sindaba impunzi yemwe sindaba impunzi ariko utagira igihugu uburutwa n'impene yo muri ico gihugu uhungiyemo mpora ndavyumva kuba baye impunzi sindaba impunzi jewe Imana arangiriye ubuntu sinaba impunzi mugabo jewe narumvise abahunze barazi cari cyo kuba impunzi yuko urutwa n'igikoko cyo muri ico gihugu wahungiyemo umuntu agukubita ikofa akigira ukaburi yo witwara Mora numviriza uno munsi impunzi ziriko zirondera gutaha bakazankira intuntu zifise birirwa baranyandikira makete jewe birirwa baranyandikira makete dufashe wewe rega batuboshe ibaza umuntu yahunze igihugu wenye nakabari wagaruka kukubwira ati dufashe twitahira iwacu nagiye numva bavuze ngo iwacu bibereye mu mahoro ngo iwacu bararya neza natwizanira twishe nca nibuka wa mwana w'icangazi ati abasuku ba data birirwa bararya mu vya data banganiki nanje ngowe reka nitahire naho yari yagiye acumuye nico gituma abarundi n'amasemerera imisi yose taha mbe niko biri kibarindira yuko babatahana burya ntibo kwitahana abantu baraho hagufi ngahimahama abo bafata akaza n'abaguru burya gushika mu kirundo nikure ntitwoca tubunguruza none nibatashe mu gwabo batashe mu gihugu cabo twe turabugururira twaramanye n'umukuru hasinywe ndamusaba nti ubu ntibakira impunzi kuko iyo umuntu amaze kuvuga ati igihugu canje nico nkeneye ko kinkingira abahejeje gusubiza karanga muntu y'impunzi nuvuga ubu leta y'u Burundi turafise uburenganzira bwo kubwira makungu atureke tuje kwitahanira abantu bacu cyanye bitahane none ko twe dushaka kubakira kandi nagira ndababwire nabagiye bakoze ikibi none umwana w'icangazi we ntiyaruhusa atashe kandi yari yakuyemo umugabane wiwega n'abakoze ikibi nibatahe igito gitabwa iwabo kandi agashambara akabi kamesurirwa mu muryango